nk'uko bamaze kubikora ku makaminuza atandukanye. Umugwi Severe waratunganije ikiganiro ku banyeshure bo muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini Campus Ngagara. Hari ku munsi wa gatanu aho umugwi Severe wabereka amareresi y'ivyo umaze gushikako mu kumenya ukuri ku bwicanyi bwahekuye Uburundi mu mwaka w'1972. Abanyeshure b'iyo kaminuza bakaba barabajije ibibazo bitandukanye umugwi Severe, aho Pierre Claver Ndayicariye asanzwe arongoye uwo mugwi yabahaye inyishu zitandukanye kuri ivyo bibazo. Murakoze ku ijambo, ntabwo kubashimira cyane ko batwiyumviriye kuri kaminuza kandi nkabashimira ko mukora kuko turabona ko bizogira akamaro mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Ndafise utubazo tubiri kugira ngo tujyane n'uburyo mukora methodology, kuko mwavuze yuko hamaze kuba qualification y'ibyabaye mu Burundi. Harabaye qualification de crime de génocide pour les Hutus en 1972 et 1973. Harabaye la qualification de crime contre l'humanité pour les Tutsis pour la même période. Nibaza ko rero methodology iko ndabaza turiho ibintu by'amategeko hari ivyo bita les crimes imprescriptibles, ivyaha bitagira ikigongwe. Uburundi bwacu isura ibindi bihugu, nivyo nabonye mu mugwi wanyu harimo abasaseredoti n'abapasitori, ariko ikibuze yuko abarundi nabo nyene bakenera gutunganirizwa nk'uko mu bindi bihugu babikora. None uwo mujenosideri yoba akiri abona ko atari yakoze, nawe mwaramubonye habuze kugira ngo muhamagare adasabye ikigongwe mushengeze, nawe bisaba mumubwire ko bidakunda. Ikibazo cya kabiri, jewe nsanzwe nigisha mu gisata cya psychology, hama ndiko ndarabikorwa mukora, hari igihe ndabagiriye impuhwe nimba ni kumbure nyabura abo muri mu mugwi babaye traumatize bakeneye kuba detraumatize. Nasha nibaza muri Severe turetse ko mwe mukeneye kuba detraumatize, murabona ko harimo n'abenegihugu benshi ivyo bintu byashikiye bakeneye kuba detraumatize. Prise en charge psychologique mwategekanije iki ku ruhande rwo gufasha abantu ku mutima kugira ngo ntibave banagwara gusumba ko ivyo bumvise? Murakoze. Hanyuma wagiye yatubwiye ati mwebwe mwiga muri kaminuza, bandi bazoca amadogitora, murashobora kuzoba abaperezida, abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ti hamwe mwotwara igihugu mutamenye ibi, ntimwomenya iyo igihugu kija canke mushike kw'iterambere. Ariko none ku byabaye, mbega kumenya iby'ubwicanyi bwabaye ntibishobora gutera akabonge icyo bita melankoli kuri bamwe narirya abantu batanganya imitima yo kwakira ibyabaye. Hampande yabo hoba hariko harakorwa iki kugira ngo abadashoboye kubyakira n'umutima ugume mu nda bashobore gufashwa? Ikindi nashaka kumenya icigisho nyezina bishobora kudusigira kugira ngo tumenye neza kubijanye n'abahutu canke abatutsi bishwe uko twoshobora kwifata mu buzima bukurikira. Ica gatatu nagomba kubaza, hampande y'ivyo twashaka kumenya hoba hariko harategurwa iki kugira ngo kugwaruka ruriko ruraruka ubu ntibize bisubire, kuko hari abashobora kubyumva bakavuga ati byagenze uku, bamwe mu gihe kizoza bakazoshikirwa n'agatima k'ubukoko bagasubira mu byabaye. Murakoze, ni uwo muco nashaka gusaba. Mu gihe tubona yuko bamwe baba bari mu binogo bari ensemble, ni gute mwashobora kumenya les parties d'une seule personne? Hama ikindi ca kabiri ni cerekeye
ibi by'amatungo abantu banyazwe muri iki gihe ca jenoside turiko turabona yakorewe imiryango canke ubwoko butandukanye, ariko nashaka kumenya ni gute abenegihugu baba baranyazwe amatungo yabo. Amatungo amwe ugasanga yagenda yegamira leta yari ihari ico gihe canke abari batwara ico gihe, ugasanga ubwo butunzi bw'abo benegihugu buracari mu minwe ya leta. Ni gute rero abenegihugu canke umugwi severe utegekanya iki ku benegihugu baba baranyazwe nk'ivyabo, kandi ugerageje kubiraba situ nk'amazu akaba akiboneka canke akihari, leta ni gute izosubiza abo bantu ivyabo banyazwe? Hama ikindi ca gatatu arico ca nyuma nagomba kubaza, mwavuze yuko hano muri muntuze ya gatatu mwavuze icyerekeye gérer et protéger la vie des enfants des auteurs pour la génocide. Nashaka kumenya ni gute umugwi severe uriko urategura gukingira abo bana ababyeyi babo baba barakozweko, byerekana yuko baba bari mu bategura ibyo bintu by'intambara, ugasanga umwana niko yavutse ibyo bintu byarabaye cyangwa se we yarabikoze. Ni gute none umugwi severe uriko urategekanya ko abo bana batozohava bagwa mu nkondero, ugasanga barakumiwe ati ababyeyi banyu barakora iby'ubwicanyi, ugasanga abo bana en société babaye discrimine. Twifuza yuko mutubera modubu umuco kugira dushobore kumenya ukuntu abo bana bazokingirwa, hama ndetse n'ubuzima bwabo ukabandanya babayeho neza. Murakoze. Mama yamabwira ati wewe muhungu wanje warangoye. Ninakugoye gute? 2002 navyuvutse mu mwaka w'imyaka 50, ati duhunze tewe wagomorira iyo twari turi mw'ishamba. Hanyuma ndabaza mama, none mwahunga iki? Twahunga abantu bagira batwice. Hari hateye abantu bamurere, ati barimo n'abantu bava ahantu baja hirya hitwa mu Bukanda, bari baje. Ikete Perezida Museveni yanditse ubundi muri 2018 yandikira Perezida Nkurunziza aravuga ati harabaye un groupe de politiciens irresponsables. Arabavuga amazina, aravuga Mpasha, aravuga Biyorero Sereus, akavuga na umukomanda yari Nyanza yitwa Misigaro. Bose arabavuga ati twarabahujije gutera no kuza kwica abanyagihugu batonya atavyo bazi. Twari babujije ati babigize bazi yuko ashobora kuba inabi. Icyo ngomba kuvuga rero nuko Jembe Vyanda Dr. wacu yaza ngaha ari kuvuga nuko atanika kuvuga ngene yamaze yinga yambaye ijipo kugira ngo ntibabone ko ari umuhungu, yabone ko ari umuhungu. Iburizo jewe abo twayazi baravuze bati eganya harigeze kuduga idarapo ya République du Soleil, idarapo ya République du Soleil. None rero ko tugomba ukuri kandi ukuri kurabohora, kandi ntidushobora kurerera urugwaruka rwacu tutavuze ukuri. Akabi kabaye karabishe. Gene abantu benshi bapfuye, bavuze abanyeshuri bapfuye muri lise ya Kiremba bazi yuko ari abahutu, kandi bagira bati abo bahutu no kubahasha ko baragize nabi. Turabona ko ubwoko budashobora guhera, ntabwo ushobora guhetsa. Erega Imana ntibagira Imana, ko tubivuga umugani w'ikirundi. None rero ico ngomba kuvuga ngaho rero, iyo vyose ngira muraza kutubwira la responsabilité aussi y'abo bantu bateye igihugu. Hariho babahara bavuga ngo vyo bari byo Bishombere yateguye kugira ngo mu nyuma acambara abahutu
sinzi ko niba mwayivuze sinzahora byumvise ngira ngo biragoye gutegera ingene umuntu yotera intara yiwe n'ingene ngira ngo murazi ko abasura bari muri kambi ya Nyanzarake babishe ndafise abapadiri b'abagenzi base bari muri kambi ya Nyanzarake tabasubiye kubabona baragiye barapfuye ko tugomba kubaka igihugu rero nimuze tucubake neza ibikomere ntibihera mugabo turashobora kubirengera igihe ibyo bikomere bitavuwe mu nyuma hapfa kuba akantu gatonya biravyuka umuntu yama umutwe umutima uri mu mutwe ngira ngo n'uwo ugomba gusigura ibyabaye mu nyuma 1993 kangahe ntiyobora kubisigura afatiye ku bikomere byabaye 72 kubera n'itandatu na gatanu shumbure na 88 ega tutabigize n'ubu birashobora kugaruka muri aba bana sinibaza ko habuzemo abana bari imfuvyi kubera ibyo twaciyemo duhari tugira ikigobakire tuvuga ukuri tukuvugane igihugu cacu bizokire tugira amabara ya Kristo. Turayize donasi hama ndashimye cyane rero ku bw'ino nteguro yabaye kugira ngo tubone ikomye igihugu cyacu dushobora kucubaka twebwe amaraso mashasha turabishimye gose hama rero twitegereje ku kungene mwafashe uko mwafashe ko ari guhera kuva 1972 a 2008 ukungene kwari matokoza ari kaba ya severe rero ikibazo naciye ngumana ese ko twe turamaraso mashasha ni gute kuri kahise kugira ngo kahise nikonone kazoza ni gute kahise kugira nikonone kubu kacu ni gute mwa muri ko murabitegura cyangwa kubuna ni gute nako twoshobora kugira ngo kubu nikaze konone kazoza nako zogenda gute ka severe ni gute rero ibyo bintu bibiri mwa muri ko muradufasha kugira ngo bitegure kahise nikonone kubu hanyuma kubu nako nikaze konone kazoza hanyuma ikigira kabiri naco turiko turaba filme mwatubwiye yuko twaravye mwatubwiye yuko bwa mbere abarundi bari hamwe hanyuma ngira n'umuriro baruka n'umuriro barahuhana rero agomba kubaza eske réellement ni igiki coba catumye abarundi batandukana hanyuma izo njyane zize kuza hagati yabo kugira ngo yaterambere ishobore guhagarara hagati y'abarundi ego murakoze cyane nk'ubu hariho abana babuze abavyeyi none mu gihe nk'uko uwo mugwi wa severe wiyumviye kugira ico gikorwa nk'abana basigaye bakaja bamenya izo nka zabaye none barashobora kureklama bakagira nk'agashavu bakavuga ati twebwe twashoboye kumenya umuntu yatwiciye umuvyeyi none bashobora kugira akandi gatima ko kugira ngo bihore abo bantu batumye baba imfuvyi none mu gihe habayeho ivyo bintu abantu bakamenya ati kumbe umuryango wacu wabonejwe na naka none bakaca bavuga ati dushinga urubanza natwe tudekarare ukuntu uwo muntu yaje kutwicira abacu bigatuma habaho intambamye entre yabo kandi batari babizi babimenyeshejwe n'ubu biriko birashirwa habona bakaca babimenya bavuga ati rero ko vyagenze uko reka natwe tugire iki tuburane turekaramire imiryango yacu none umugwi severe ubafasha iki mu gihe basavye ikigongwe uwo muryango ntubaharire mu gihe utabahariye bakaca bashingisha urwo rubanza none uwo mugwi severe uca ubafasha iki muri ico gihe yese abaheza amahangete twagize uyu mwaka uyu aratubwira n'abadelegasiyo yagiye muri Kongo gutanga amafaranga amahangete twagize aranepase aratubwira ko ari umushikiranganji akomeye wa leta y'u Burundi yagenda kuraba Pierre Murere n'ibindi ariko ico duhurirako abamayi Murere barabaye barimo bakongomani barimo abarundi mu Rumonge hari abatutsi bishwe hanyuma urusasi rwa mbere rwasohotse le 29 avril mu kirere rwasohowe nande rwasohowe visi
urusasi rwa mbere rwasohotse mu Rumonge rwasohotswe na Shibura Albert niwe yasohoye urusasi rwa mbere aho ni mu Rumonge turiko turenderepureta urwo rusasi rwa mbere nk'uko ujya 29 avril abantu begereye mama wa Jerome Sinduhije bamubwiye ko umuhungu wiwe yamaze gupfa mu Rumonge yishwe n'abamayi murere. Mama we yaciye yiyahura, umuhungu we aja muhira asanga yapfuye ko bamubwiye ko nyina ko umuhungu wiwe yamaze kwishwa n'abamayi murere. Turi kuri iyo piste bimeze neza, icyo bita approfondir les enquêtes, notamment ejo izoduha liste mbega abamayi murere purement congolais ni bande, mbega abamayi murere b'abarundi ni bande, amazina mwamwe turayafise. Nk'uko Musitanteri w'Urumonge yari ico gihe yarishwe mu ba mbere, baca bamuzirika ku muduga bamukwega kw'ikaburimbo, hacakurikira uza kokipa Rumonge uzi izina niwe ibyabaye byose avugwa muri byose. Tufise amakuru atomoye, nyakubahwa patiri, nyakubahwa professeur wavuze qualification Hutu, qualification kiriko bimanita abatutsi, ibi twabikoze mu byo kuri twishimikije aba professeur spécialiste en droit nabo hanze twarabatumyeko. Iyo ukomanze igikorwa ku bahiga bize droit, ku ba historien, kibicabo sur le plan scientifique et technique, kibicacu kuko leta izitwebwe. Autrement dit, le consultant s'efface au profit de la sévère. Twarakoresheje abahinga bamaze gukora muri Suda, Arusha, TPR kugira dushike kuri qualification. Aho ni no banza kugeza professeur ni Theo ego me ahanyura nyumva ariko babagaruza kuri jambo crime imprescriptible. Nico ashaka kuvuga ngira ndakwishyura nk'umunyepolitike, mwase n'umunyepolitike nta mugambwe ndimo. Umunsi nashatse gushinga umugambwe nzoca n'abarokwita mwese kugira amajwi acaba menshi hageze kwitoza. Muravyemeye? Je suis déçu mais quand même je vous comprends. Ngira ngo ikintu kuri crime imprescriptible mvuge nk'umunyepolitike. Muri ibikorwa byacu aho bigeze 2020, ibikorwa byacu aho bigeze 2021, surtout après la qualification de décembre, le 20 décembre, hari ijambo nkuru y'igihugu yasohoye mukurikire, yavuze ati severe twayitumye kurondera ukuri, ubwo kuri turagukeneye, ni gusohoke nitwakuronka ico tuzogukoza, inzego z'igihugu zizokwicara zimenye ico zizokoza uko kuri. Ibyo umuntu agiye gukora ikomeye icyo politiki yashimikira ko ijya kabiri, yongeye ko ijambo rya kabiri, nimba ukuri turiko turondera no kujyanisha abarundi, uko kuri nako dukeneye. Nimba ukuri turiko turarondera no kujyanisha abarundi, uko kuri nako dukeneye. Mwumvise ko ari bashoboka? Mwabyumvise? Iyo ni discours politique ikomeye. Ibi rero bya pardon, ibi bya réconciliation, ibi bya restitution, ni ibibazo birebire bisaba yuko na severe yumviriza mwebwe abandi bavyita ibibazo bironka inyishu zivuye muri approche participative, no kuvuga kumviriza aba parti prenante batandukanye. Ngira ngo mbekere uyu mumama yicaye gaha umuwajira gusigurire pardon icarico, acaja muri Bible kuraba amapage muri Saint Matthieu, Saint Marc na Saint Luc, siko bavuga yuko la formation est une déformation. Mugo waje pardon victime ingena yumva abiri gusigurira ukundi, sivyo? Ubaje pardon isigurwe n'uwishe ari gusigurira ukundi. Ivyo bibazo rero nivyo kwitondera. CVR yonyene nishobora kuvyankadra ikabikadriya idakoranye n'abarundi batandukanye. Aha rero muranyumva ico nshaka kuvuga, ni ibibazo bisaba approche participative. Erega kuri ico ca mbere rero nogeza ngaho, comment gérer le génocidaire? Le génocidaire encore en vie
ubanza kumusubiza ubuzima. Ça veut dire le traiter comme un humain vyagoye. Quitter la phase de l'animalisation, de la chosification, lui rendre la vie. Ça veut dire vous le traitez comme un humain. En différence, vous l'humanisez d'abord. Vous l'aurez humanisé d'abord. Non victime, il doit quitter l'étape y'agakoko yakamurere y'umumenja ukamusubiza mu buzima. Rendre l'humanité à la victime. Ibi rero nakuze, il faut gérer, il faut savoir gérer et les victimes, il faut savoir gérer et le présumé auteur, mais aussi gérer les enfants des victimes et les enfants des présumés auteurs. ngira mbandanye ariko ibibazo birebire baza kumfasha bagenzi banje. Impuhwe, détraumatiser abakomiseri, abakadre, qu'avez-vous prévu? Ciao na Léon. Théo. Imana iradukunda. Imana iradukunda. Inguvu dukoresha mu kumanuka mu Rutovu, Gikuzi, Songa Manyoni, mu Rumonge, hitwa ngo iki, Buruhukiro, mu Giheta, ntituzi kuzikura. Ni Imana idufasha. Hanyuma, sous l'aspect de l'assistance psychotraumatique, turazi ko dukeneye abadushigikira. Turazi ko dukeneye abadushigikira. Ibyo dukora byose mu gitondo ni igisabisho, hageze gufungura ni igisabisho, turuhutse saa 11 ku mugoroba ni igisabisho. Wumva tutahiriwe twe twiyigereje Imana. Mvuga muti amen. Turahiriwe kuko ibyo dukora byose tubihereza Imana. Akandi novuga nuko mu byo twifuza turashaka psikologi badukurikirana, ntiturabaronka nk'uko tubyifuza, turaturonka uduseanse duto ntidukwiye, mugabo turifuza abaspesialiste basista bijya bigufa mubonye twatoye ku murango, dushitse mu gitanda tuyibona ari fois 10. Bajya baveve barira tugira ko audition, dushitse muhira mwijoro yariza amasaha 3, tumubona ariko ararira amasaha 5 mwijoro dusinziriye, kuko muvaka avuga ati nubwa mbere ndabivuga. Murumva ko ari kudusengera, mudusengere kuko bizodufasha. Qu'avez-vous prévu? Turifuza kuramba specialiste adushikira, mugabe kuvuza Imana izere ko twazikura muri twebwe nyene n'abarundi benshi badusengera. Igeze birahambaye. Bukera ninde étudiant. Video igihimba c'umuntu mbega les parties appartenant à une seule personne muzimenya gute? Ari hehe Bukera biramwishure nyumvirize kugira size kuyisubiramo. Iwacu mu Burundi mu makrize atandukanye haba des crimes de masse. Ça veut dire bica papa wawe, so wanyu bakamuhitana, mwene wanyu bakamwica, nyoko hari hafi bakamuhitana, na mushikawe hicwa. Karusi, bavi Karusi, Buhiga, Bugenyuzi, Nyabikere, bavi Mwaro, bava mu Ruyigi, bavi Ngozi, bava mu Kayanza, bava Igitegavire, bava kuri Atene, bava kuri Medico, bava kuri Senedi. Harimo abapatiri na patiri Michel Kayoya Nihari. Abapatiri bari ngaha bamenye ko Michel Kayoya bamutaye ku Ruvubu, turi ku Ruvubu pendant un mois. Ababikira muri congregation civile bayita yo ku mutwenzi wa Gitega, iminsi yose twamaze ku Ruvubu, batonda ku Ruvubu kuraba yuko miracle d'autre itarakora ngo tukwe kuri sultane cyangwa ishati yiwe canke umudari canke mushishakare yiwe. Abatamakazi baza n'abaguru mwijambo rimwe mu bibye nogo abantu tumenya ni par hasard twaramenye Leticia Ngendakumana yamenye se yakora muri banke BCB
kubera la prothèse dentaire twarayibitse kuva ku ruvuga dukurikira ati papa wanje mukabona prothèse dentaire mumpamagare nzoyimenya nzoyibuka ku ruvuga turakora ibinogo 9 rien tuje amashitsi imbere ya iraze tugwa kuri prothèse dentaire uwayitoye yitwa Patiri Pascal dukorana yitwa niyo nkuru ati ndatoye iryinyo ry'inzahabu yavuze ngo wishwanje mugaza ndatoye iryinyo Leticia mu giheta acaza yirukanga niryo igwankona twatoye umuntu yitwa Ernest yamenye impuzu za se uramwibuka Ernest ku Ruvubu hari umugabo w'umujereri muremure akomeye afise crane niniya yari umujereri akaze yitwa Kombe umuhungu we bavuga ati uyu ni papa abavuze bose ku mutumba hajya ku Ruvubu ijya kuri ne yitwa Bukirasazi uyu ni mami Kombe l'histoire de Kombe c'est le Patiri na Théo Marineo Kombe yari umujereri w'umuhutu munini muremure yafashe abanyagihugu benshi azi ko azokira ahejeje gufata abanyagihugu benshi muri akazone kiwe nabo bamubwira ati nawe urinda kuryama mu kinogo niwe bahereje Kombe crâne célèbre Gerere urahagarika kuwa mbere kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu bwa kuwa Mungu nawe jayo uri Kombe iriga bukera nakwishuye iwacu dufise n'crime de masse abaryamye ngaha aha suba ko bose baturutse ngaha no ngahi Buterere harabavuye mu Bubanza sivyo harabavuye Igihanga n'ahandi autour de Bujumbura abanyeshure abasoda abapatiri ababikira Atene etesi havuye abanyeshure barenga 200 etesi batwaye abanyeshure barenga 200 n'umufisiye yabatora abinjira mu makamyo turafise izina ryiwe umufisiye wo muri état major yaje gusoma liste turafise izina ryiwe abanyeshuri barenga 200 les biens pillés amatongo ubutunzi bwibwe w'abajusti banyazwe gute bimwe byagiye muri leta bimwe byatwaye na fonctionnaire hari byagiye mu ba privé d'abord inyishu nuko ibintu nk'ivyo bibaye leta iriho ntivuge ubucamanza buriho ntibuvuge bisigurwa ko biba byateguwe na leta mwanyumvise none wo kwica lundi mardi mercredi jeudi leta ikagwa muri silence atari leta nyene ndabaye definition simple hasohotse burende y'igisoda ni leta hasohotse buramatari ni leta hasohotse musitanteri ni leta voilà ce qu'on appelle les représentants de l'État. Il y a des droits administratifs très ordinaires, très élémentaires. Blindé ni leta, camion militaire ni leta, inkoho ni leta. Ndabona mama agize ubwoba uragaruka yego mama tugaruka dushaka ababikira beza beranda. Je prévois la sévère pour la restitution. Ni kibazo kirekire ico munsi na ciciro no munsi nimwakurikira neza ibikorwa byacu n'izindi nzego muzosanga ico kibazo kizoja muri sévère n'ico mwisize barabita CN mu minsi izamuzoronka inyishu itujana muri ivyo kuko amaza mwamwe y'Ibujumbura yo mu Ngagara y'Igitega y'Ingozi harimo n'amazu batigeze basiga na peinture kuva bayinjiye. Donc abana bazi inzu ya papa, inzu itigeze isigwa na peinture, izindi zarahinduwe
Bukele yabaje ikindi gérer protéger la vie des enfants des crimes azira ivyo se yakoze. Aho amategeko ari agakora niko bigenda. Il faut protéger le citoyen dans sa dignité et dans ses biens. Muri droit n'atari droit twavuze classique dans le sens de juridiction bavuga ico bita la responsabilité personnelle. None se yakubajije tono yakubajije oya ntihagire umwana azira ivyo se yakoze. Aha rero ni la responsabilité de l'État et de nous-mêmes, de la société et du voisinage. Il faut protéger. Il faut protéger. Ahasi dahateba hanyuma abo bana no kubasaba bumve ko ils ne sont pas coupables. Kandi muri droit dukoresha twebwe dukoresha amajambo abiri abiga droit bari ngaha bakiriza urutoki. Droit iriho ngaha rero mudakiriza nta biga droit ni muyige kuko ni formation yabaye cyane n'uyu muntu abavugisha yize droit umva atari sawa mwayikwese uko muyikwepa niko muzobura akazi kandi ntashaka ko mubura akazi uwo kwiga droit ubu twakutwara muri severe mwanyumvise agaca yinjira ahejeje ko mutarize nta kazi tuzobaha muranshavuje nta kundi. Muri droit dukoresha yaba ikintu iyo ugiye kuburana ugatsindwa bavuga que vous êtes coupable, culpabilité. Muri justice transitionnelle ntibakoresha ijambo coupable, culpabilité, hakoresha ijambo bita responsabilité. Ça veut dire on va chez Romanza, il n'y a pas d'accusateur, ntiwicaye imbere y'abacamanza mugabo kambe ibikorwa warabikoze. Responsabilité. Uri imbere y'abacamanza bita culpabilité. Iyo diferanse mwayumvise. Javeti bike muri byinshi mwabonye ajya amafilme ni resume pati wari wari resume tubereke ibyo twarose mwogira ubwoba no gutaha mwotaha mutashe naho murarazirana ndababwira icyo murazirana oya ndabiretse kujya murazirana twavuze tuti ejo nimuzomurongoye igihugu ibyo mwabonye birateye akabonge muriko mukora iki kugira les gens fragiles ntibagume mu kabonge ahubwo reka nagiturne autrement. Mbega tubabwiye tuti ababuze bamaze imyaka 50 batazi ibyabaye nacavuga nti babandi baramenya ibyabaye igitera akabonge gusumba no kubimenya canke no kubinyegezwa no kubinyegezwa ngira ndabisigure neza mu ijambo rimwe kandi mubimenye. Abo bapfakazi tuvugisha abo bagabo mwabonye muri filime batubwira bati ndahejeje gutemwanya uyu munsi ndaruhutse nagira mfe ntabivuze naho nocaka ku mugoroba ngiye ndabisohoye sinarizi ko nopfuye ndabivuze. Abo n'abakenyezi utuye tuzikazi abo n'abana bavuga bati turabohotse. Ikindi cya kabiri abo tuvugisha veuve orphelin ancien fonctionnaire baratubwira bati icyo twabonye ni ibi ibyadushikiye ni ibi. Il va falloir ça fonctionner ancien magistrat, ancien responsable de la documentation, ancien militaire, ancien juge, ancien administrateur communal. Baratubwira n'ababahaye inkoho zo kwica bakatubwira n'amazina yabo ntibinyegejwe. Ikigoye cya verite umunsi wa mbere ntagisohoka uwa kabiri ntagisohoka ubwo umunsi wa 10 irasohoka cyane cyane utemwanye atasha amayinga abiri ukwezi akabona ntawe umukozeko. Iminsi ya mbere bari bazi kuvuye gutemwanya muri severe udataha bari bazi gusakasha muri severe basabura tasha ndabwire byagenda ku muntu wamereje muri severe umutegetsi wa kera atashe mwira ku mugoroba abafonctionnaire bakuze nkawe bose muri quartier bagorobeje iwe bakubajije gute
mbe bakurekuye bakwajije bazibiye ubona basa guta bakwajije basa n'ibikoko hanyuma ati bambajije natashe. La vérité c'est un processus kwirondera no gutinyura. Abapatiri baraje musenyeri patiri baraje abasenyeri baraje muri severe abasenyeri baraje abantu basanga bakoze ruguru abapatiri baratemwanyije. Ibi byose bya 72 connexion à 69 connexion à 65 connexion à 71 connexion à Ngendadume, connexion à Monseigneur Guihibare, connexion à Guagasore, connexion au syndicaliste de Kamegi assassiné, turabirembeje bivuye mu kanwa k'abantu. Turabirembeje novuga yuko twegejeje a 92%. Guagasore, Ngendadume, syndicaliste de Kamegi, abanyaruguru b'abatutsi 71. Coup d'état complot 69, 65. Turabirembeje. Kuko la qualification de l'année passée, yuguruye abantu benshi. Ibusangana twirigwayo. Les massacres de Busangana. Amazu brûlé. Mirerekano. Byose turabirembeje. Turabirembeje kubera iki? Hariho icyo bita un catalyseur pour aider les gens à parler. None ko babanza la qualification tugire gute byaramenyekanye. Archive d'office ziteye ubwoba. Ngirabandane Jafet leçon principale tout situé twifate gute ni Jafet toujours. Nibuke ni Jafet aliye twifate gute ugambere wifate nk'umwana w'Imana yubaha ikirema muntu. Uranyemereye wifate aho uba ugendera aho wiga misi yose nk'umuntu azi ko ubuzima atari twe twabuhaye bagenzi bacu tubana twubaha ubuzima bw'abantu. Hamica gatatu twifate gute? Twifate comme les messagers de la paix et les messagers de la réconciliation. Muri messagers de la paix et de la réconciliation hachavamo les messagers de la cohabitation pacifique, du respect mutuel. Erega harya kwifata neza kubana neza kugira habe amahoro nta kigoye. Abapatiri batwigisha ijambo bita la conversion. La conversion, il y a jamais qu'on a jamais parlé. La conversion du cœur, la conversion de l'homme, la conversion. Guhinduka. Guhinduka mu majambo mu bikorwa muri démarche muri cohabitation. Je ntabiri no uvuga duhinduke twumve ko atamahoro y'abahutu bonyene ashoboka, atamahoro y'abatutsi bonyene ashoboka, atamahoro y'abatwa bonyene ashoboka. Murabyemeye? Nibishoboka ni haramu. Mwenyene ibishoboka. Akagatatu kaja fait que préparez-vous pour la jeunesse kugira habe des garanties de nos répétitions. Ega muvyo turakora ni vérité kirasohoka. Rero mwari mubizi bituberetse. Mwari mubizi. La vérité qui sort vous éclaire et vous rend libre. La vérité qui sort vous permet de comprendre ce qui s'est passé, qui a empoisonné les relations sociales, les relations communautaires. Hanyuma, ntibikumengaho gusa, hajemo n'ibindi bikorwa byitwa éducation à la paix, éducation à la réconciliation, éducation à la cohabitation pacifique, éducation au respect mutuel, éducation au respect du droit à la vie. Aho sinoteba, Patiri Ndereyimana ni wewe wigisha gahanyene. Aha. Kuri Saint Michel. Yatingo baza rero umushaka uhembwa ariko mu mufuki wawe angandiki aje muri communauté angandiki urakiyishura duhejeje. Urakiyishura duhejeje. Abapatiri bari muri discipline militaire. Haraga personnage kaja muri communauté ziko naga personnage kama mufuko kwa patiri ariko tuhuye uzorumpa kamsteri kamwe bizabikwiye patiri. Uburemere bwa traumatisme ntigigera buhera ndavyemeye. Uti vyanda niho navukiye
jewe ntiwagumurira mama ariko yakwirukije twahunga abantu bitwa bamurere twagakunze uwitwa Kabarura kunda mwemere ko mwashikiwe n'iki gitabo ca Jean-Pierre Chrétien Jeunesse reka mpere ngaho. Jean-Pierre Chrétien 72 yabaye yigisha kuri Université du Burundi. Warubizi? Jean-François Dupaquier umufaransa afise umugore w'umunyarwandakazi yavukiye Mishiha que je connais personnellement, une amie à mon épouse namara bivuga, yigisha ku ishuri ya kera yitwa École nationale d'administration de ya kera. Abana yigisha bapfuye yarabashize muri cya gitabo en mémoire. Enquête ya 72 Jean-Pierre Chrétien kera babita coopérant, uravuga amafaranga ya coopérant, bayitanguye en 73 immédiatement 72 de 90 ngira nkubwire ijambo rimwe kubera turi kubona kuri seraro yize igitabo cabo umunsi gisohoka bagipresenta muri ENA y'ubu yarayikiri CPF uyu niho yarari bamubajije ikibazo gikomeye, mbega professeur Chrétien na votre collègue Jean-François Dupaquier ni kuki mugisohoye en 2007 ni kuki mugisohoye ubu? Réponse: c'est le moment favorable, avant ntibyashoboka. Kya gitabo bagejeje kera barindira ico Katolika Matyazo tutitubwire idarapo ingene ryasa, bamwe bati ryasa n'igihugu turananiwe nta masabuni uronka, abandi ngo ryasa na rouge, abandi ngo jaune, abandi ryarirabura. Dusanga icitwa idarapo coco ni mensonge d'État. Uba bajije ryarishinzwe hehe naho cibuka abona abantu b'imyaka irenga 70, hanyuma la République du Soleil patiri ndabigusavye kuva uyu munsi ufate ko ari mensonge d'État. Kurya no pouvoir bicobora yavuze ko hateye 25 000 rebelles face à une armée régulière de 3 000. Mensonge d'État. Mensonge d'État. Harasohotse igitabo cyitwa Livre blanc sur les événements de 72 cyane sur le ministère de la communication, si je ne me trompe, le parti. Ibirimo byose mensonge d'État. Hanyuma tugeze kure kuko twazise tuvugisha abantu bari membre du conseil de guerre Bujumbura. Nous en avons deux. Umwe yari greffier sinavuga izina, undi yari juge lieutenant sinavuga izina. Tugeze kure kuko umwe araza akabwira sosi bari kuri conseil imwe, undi uke yaje muri severa akabwira le contraire, ugasanga la vérité est entre le mensonge du premier et le mensonge du second. Conseil de guerre Gitega, conseil de guerre Bujumbura, kandi muri izo conseil de guerre zabaye zigatwara abantu benshi. Igitwenza habo byakora conseil de guerre du 6 mai 72, comme si les autres jugements ne valaient rien. Les références zidakurikiye byose yari 6 mai 72. Masha, Tita, ivyo Museveni yandika Rumonge vuga izo Nyanza electorale nabivuze ntihari bwashike. Ngira nkubwire ko uyu komiseri Aloyize yahora i Dar es Salaam n'umukomiseri yitwa Leyanziga Masabo, ushobora kumuza akora gusenga muri Katolika cane, n'undi mukomiseri yitwa Maître Deo. Aba batanguye kuvugana na ba Tita. Masha aragwaye atwemereye rendez-vous. Bajya abantu bose bavuga bitwa ba Tita bampasha serious. Aho tugeze ese yuvuga dukeye Aloyize kuri bampasha na ba Tita aho tugeze twaragiye Dar es Salaam twakoze kaminuza muri sciences économiques, hanyuma bashaka kumfunga
mu mwaka wa 69 nyene kubera yagiye gukora ikibazo cy'igisoda ngo yinjire mu gisoda kandi bari babagiye ko bajya gukora ikibazo cy'igisoda abahutu. Acatubwira ko uwundi yitwa Buname Emmanuel ava ngaha muri komine Mugongomanga nawe nacyariho, bavuga Buname Emmanuel na Tita Joshua Abel na Abel Butoyi hamwe na Pasha. Abo bantu bane muzabona muri kile gitabo ca Jean Pierre Chrétien. Buname Emmanuel yari koragira ingeniera mu Bubiligi 72 Alouvain. Urumva 72 yari mu Burundi, yagiye guheza 75 aca atera aja muri Tanzania. Tita Abel yari yafunzwe mu 70 hanyuma bamurekura mu 71 acaja muhira mu Mabanda. Yahunze itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mu 72 aravuga aho bahunganye aja muri Tanzania. Butoyi Abel nawe ntiyagize aja no kuri kaminuza. Mpasha yari yahunze mu 69 muri mwe perezida yababwira habaye mu coup d'etat yitiriwe abazayundi Mathias Karorero Charles, bari abantu batatu baje bahirije amashuri. Mpasha yari yiga muri sciences économiques, hanyuma abonye bariko barafata abantu acarahunga. Yahunze mu 69 yari muri Tanzania. Aho tugejeje amatohoza mugabo kimwe coco abantu bane ntibari baziranye na gato, kuko Mpasha ava ngaha mu Minago ku ne mutari mu bivi. Butoyi Emmanuel Buname Emmanuel ava ngaha muri komine Mugongomanga. Tita Abel Joshua ava muri komine Makamba. Mabanda nako Butoyi ava Igitega. Akavuga abo tumaze kuvugana ngo ati twebwirira kabiri twari tuzinanye twagiye kumenyana mu 1956 duhungiye muri Tanzania. Nuko ivyo tumaze gutohoza aho tugeze. Wa mashine turi mu Gitega, turi muri parke, turasoma tugasoma tukananirwa. Ayo mashine y'ishinda cayo ariko signaturiza abantu. Ngira ngo mbere ko dufite document patiri signé par le ministre de la Justice Philippe Minani, yishura chef d'état-major ndabemeye, yari yasabye icyo bita dommages et intérêts muri iri jambo yakoresha, des militaires tués par les rebelles pendant les événements de mai 72. Réponse du ministre: nyakubahwa chef d'état-major, genda bukebuke, vuga bukebuke, abo basozi kuravuga, ils ont tué par l'armée elle-même par erreur. Niwa mha WhatsApp au téléphone yawe ndakurikira après midi. Abo militaires passent dommage intérêt. Ils ont été tués par l'armée elle-même par erreur. Uramba téléphone ndaguhiyo kete signé ministre de la Justice Philippe Minani. Nani makete rero avuga ibindi. Les archives sont terribles. Nimwasinye ibintu muzosinye muziko ico musinye en 2022 kizotogwa en 2060. Ibyo batunyegeje Bujumbura patiri tubigwa ko mu Kirundo, tukabigwa ko mu Kayanza, tukabisanga imuyinga. Ikiza cyo mu gisoda hoho nuko ibyo bo baratawe Bujumbura kubera mu gisoda bandika brigade toute, unité toute. Ico batwimye Bujumbura tubisanga mu tuzu twaboze tw'ivumbi, tw'ikirundo, tw'ibusoni, bimwe kera bita brigade, bimwe kera bita district. Signete. Na nashaka tugejeje uri muri enquête arafite cyasumbya uwaramashije utuntu duke hirya no hino, natujya turamasa muri salon twiyugaranye inzugi n'amadirisha. Enquête sur tous les archives, ça parle de manière extraordinaire. Partir responsabilité bateye micombero yateguye Kanyanza lake nakwishuye
turazi ko misigaro affectuwe deja twabivuze mu bwashike responsabilité yabateye icombero niwe yabiteguye. Ubu turaronse phrase y'abanyepolitike ntiyica ubwoko yica iki? Ntiyica ubwoko yica. Iyo phrase muzohore mugira ko dissertation yahabaye. Iyo phrase irakomeye kuko namaze kukivuga. None kandi Gitega yosukana amablende perezida atabizi. None kandi Bujumbura yosukana amablende perezida atabizi. Helikopteri yoja kumitraya iminago perezida atabizi. Hanyuma liste y'abahagarikwa bagashika mu binogo lundi, mardi, mercredi, jeudi, ivyo vyoba perezida atabizi. Patiri Michombero a été vu à la prison centrale de Mbimba. Michombero a été vu à la paroisse de Minago. Michombero a été vu à Vugizo. Umunsi wa nyuma helikopteri yagiyeyo harimo n'umujournaliste célèbre w'ico gihe Franzi Mazi bari bajyanye ijambo bita ihumure ryabonetse. Tugeze kure kuko dufise abategetsi bakiriho bake biyoroheje bakatubwira les aspects de la vérité complexe, vérité y'ibyabaye muri 72. Reka ndurire ko mu kidokima wabonye kuri filime ya kabiri Franzima yakibonye ngero cya liste cyo muri Bujumbura prison. Muri ya document ya prison yideruye kuri filime ya kabiri harimo abantu 946 ministres, cadres de la BRB, NS, IOP, militaires, enseignants, commerçants, abantu bakora muri NHV nomema. Muri bajya kuri ya liste utabonye cyangwa utayibonye neza harimo amazina aciye mu murongo. Masumbuko, Sendazira sa François, Laurent Simbagoyi, pour ne citer que les trois. Abona abatutsi bacishije mu murongo kuri Olise mu Mbimba qui ont été libérés parce que tutsi. Mbe précis. Uyu nkinamira mwabonye muri film Umunyakiganda yasohowe n'umukomanda médecin yitwa Bizimana Fidèle. Umugardien muri perezida ati yo ndakuzi mugabo nabo bashafise nta musoda mwamuzi na niyo shora kwentervena ati Bizimana Fidèle. Kiganda niwe yamusohoje. Mugabo yaramaze kubona amakamyo ariko aramenagura ubuhanga bwabo bajyabitse hasi. Tugeze kure. Erigano hagaraga ndayizeye twagumye mu muryane pas de développement ico nta commentaire. Ni gute kahise katokonona kubu na kazoza ninde donasi. Ni gute kahise twaciyemo kabishe katokonona akubu na kazoza. Nuko d'abord iyi film na ya image yo guha icigwa cyo kumenya ce que c'est kubana neza, kubaha la vie de l'autre, kubaha les droits de l'homme, no kubana dans la diversité. None we waracawe ku muntu yishura, waracawe ku mutuzi, waracawe ku mutwa witwa donasi. Akwise donasi igari mushobora no kuvuka usa n'umuhindi warubizi. Baca bavuga ko mama wawe yatwenze umuhindi warubizi. Imana iraturema ikadushaka ko tuba les acteurs de la vie et non pas les acteurs de la mort de l'autre. Donatien aha sinevye ndakubwire ni wipositionner ube un acteur de la paix, ube un acteur de la cohabitation pacifique kuri université muri quartier ubamo n'umuryango wawe. Hanyuma ico kintu cagushikiye nise conversion gishikira abandi bose mubana ku mitumba muri quartier musangiye ubuzima bwo muri kaminuza. Kirumvikana filime nazo
abarundi bari hamwe, qui les a divisés? Qui les a divisés? Reka mbigihere mu muryango. Uravyaye abana batanu, mwe witwa Keri, uwundi Neri, uwundi Fifi n'akarorero. Hanyuma ugasanga Fifi umuguriye chaque fois umunsi mukuru akarobe keza. Mugo ugasanga Neri ntaco muhaye. Ni uko babanza kubadiviza. Il faut traiter les citoyens au pied d'égalité. C'est ça la justice, c'est ça l'équité. Qui les a divisés? On appelle ça la mauvaise gouvernance. Patiri, là ce qu'on va aguhamagaye, uransikira aga telefone ukampere Franzima, uzobukoze kuko tuzoguma tubandiranya tuganira. Qui les a divisés? Ce sont les pouvoirs publics, c'est l'État, les responsables de l'État. Mademoiselle yo kwizera mabanda abana basigaye kwihora, la réponse est la même. Ari hehe? Nuzo kwihore. 1. Mandela vyanka. 2. Ukihora udeclenchije ingwano muri voisinage, muri quartier, muri colline. 3. Ndabwira ituma kwe kwihora. Nakurabisanga nta n'amagara ufise kwihora. Nayo ufise nuzo kwihore. Kuko Imana bwa mbere ntibishaka, no muri Bibiliya irabibuza, ntiwihore. Turetse ko atana bagana nabonye ufise. Ati mbe abasabye ikigongwe hoho bite. Basabye ikigongwe hoho bite. Ngira mwishure sinagiteba ko hagira abafasha baramfasha. Ikigongwe kugisaba. Abantu ntibavansa au même rythme, uravyemera? Hari abantu bavuga ati narabamaze kubabarira, n'abandi bavuga ati ntibishoboka. Kubabarira, gutanga ikigongwe n'amajambo abiri, kubabarira no gutanga ikigongwe ni processus. Uko wewe ureyagisa siko jewe ndeyagisa, uko mama areyagisa siko patira areyagisa. Kubera iki? La blessure que nous portons, nous ne la supportons pas de la même façon. La blessure, akabonge, amaganya twaciyemo, ntituyaviva ku buryo bumwe, na caractère sizimwe. Nico gituma vyiza, il faut donner le temps au temps. Mugabo kumva d'abord akamaro ka pardon. Udapardonye, gupardona abavyigisha bavuga yuko gupardona ça libère la victime. Ça libère la victime. Ku pardonne umuntu, la personne pardonnée à cause kibi. Il y a des conséquences. Nawe aragira d'autres pas vers les autres. Je vais sinorenza ngaho ese hongera komiseri yongera ko en commentaire ou deux par rapport aux questions. Bitabiho. Je ngejeje ngaha. Mwumva nagerageje. Nagerageje. Murano kwigisha. Urahamudire rero. Urahamudire. Nsubize mikro. Urakoze.